Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukeje mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Ndabashimira cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu ababisangiza abandi abadushigikira abadusengera. Yesu Kristo abaheze umugisha mwinshi. Murabi igiciro cyane mu bwami bw'Imana. Bakundwa, ejo narabigishije ijambo nariko mbabwire hejuru yo kurenga imbibe. Kuva aho turi, kuva aho tumaze imyaka myinshi twezungurukaho. Gusanga umuntu ubuzima bwiwe ni bwa bundi. Ejo nababwiye icyo dusabwa, twebwe turasaba guhinduka uko twiyumvira. Biradusaba umuzima bwacu kumatana n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none ngiye kubabwira ikindi kintu gikomeye cyane, ukwizera. Ibyo ukora byose urakeneye kuduza kwizera kwawe. Haleluya. Ukwizera kwawe Imana igushoboze ugira umutima wizera. Ukwizera ni ikintu gikomeye. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cyo kuva igice cya 14 umurongo wa 13. Mose yishura abantu ati, ntaco mutinya, mwihagararire gusa, murabaga kizuhoraho kugira ngo bazanire uyu munsi. Haleluya. Bariko baramushwanira, bariko baramutonganya, bariko bavuga amajambo mabi. Imbere yari ikiyaga, inyuma hari abanyegiputa. Mose yarafite ikibazo gikomeye, ariko Mose avuga ijambo ryiza. Avuga mbere yuko Imana imubwira ibindi. Mwumviye ngende yavuze Mose. Oh, haleluya. Mose yishura abantu ati, ntaco mutinya, mwihagarire gusa, murabe agakiza uhoraho agira ngo bazanire uyu munsi. Haleluya. Kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Amen. Bene data, ikintu kizogushoboza kurenga imbibe, kwagukigwa, urakeneye kwizera. Kandi ukwizera kugaragarira he? Mu majambo tuvuga. Mose aheje kwatura aravuga ngo, umurongo ukurikira uravuga ijambo ryiza, uhoraho niwe agira ngo bagwanirire, namwe nimwinumire gusa, mureke kwidoga, mureke kuvuga yandi majambo. Haleluya. Uhoraho niwe agira bagwanirire. Haleluya. Reka ndagusengere, mwami Yesu akugwanirire uyu mwaka, mwami Yesu akugwanirire. Haleluya. Uhoraho niwe agira bagwanirire, namwe nimupfe guceceka gusa. Haleluya. Uhoraho niwe agira abagwanirire. Reka ndagusengere, mwami Yesu akugwanirire, umwami Yesu akugwanirire, namwe nimupfe guceceka gusa mwinumire. Uhoraho niwe agira abagwanirire. Urakeneye kwizera, kandi mu kwizera urakeneye kwatura imbere y'ikiyaga gitukura, imbere ya cya kibazo kiri imbere yawe. Imana irakeneye kumva ijwi ryawe ryo kwizera. Kubera iki tuvuga ibibazo gusa? Ndagowe, ndapfuye, ndagize gute? Imana irakeneye ko yumva ijambo ryo kwizera. Kubera iki? Dukeneye kurenga imbibe mwabavandimwe, turakeneye kuva aho turi. Haleluya. Turakeneye bene data, Imana irakeneye ko kumva ijambo ryo kwizera uri kuyaga gitukura. Nta kiraro kihari, Imana irakeneye kumva ijambo ryo kwizera. Irakeneye abanyegiputa bari inyuma, irakeneye kumva ngene uvuga. Yaravuze ngo uhoraho niwe agira bagwanirire, namwe nimwicecekere. Ahejeje kuvuga iryo jambo, Imana iramubwira ngo Mose ufise iki? Mose aravuga ngo ufise inkoni. Iyo nyine, iyo Mose yirambura hejuru y'ikiyaga gitukura, ngo ayirambura hejuru y'ikiyaga gitukura, ngo barambuka. Haleluya. Ukwizera. Reka nsome mu Baheburayo, igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 29 haravuga ngo, ukwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura kabaca ku musozi. Haleluya. Ukwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura kabaca ku musozi. Haleluya. Haleluya. Ariko abanyegiputa babigejeje bararengegwa. Amen. Ukwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura kabaca ku misozi. Bavandimwe, reka ndagusengere, Imana iguheze umutima wizera uyu mwaka. Imana iguheze umutima wizera. Urakeneye umutima wizera. Urakeneye Imana igukuremo umutima w'amaganya, umutima wo kuvuga ibigukikije. Vuga gukomera kw'Imana. Mose yaratuyije akanwa ke, aravuga ngo bareba abanyegiputa mubona ntimuzosubira kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo bagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Haleluya. Namwe nimwinumire gusa. Oh, haleluya. Ndagusengera ngo Imana iduze kwizera kwawe. Reka guma kuvuga ibitagenda, vuga gukomera kw'Imana. Hari abantu benshi baguma batura amajambo, turagowe, turafu. Oya, ntacyo bizokumarira. Uzosanga uguma wizungurukaho gusa. Ndagusabye umutima wizera. Amen. Reka mvuge, hari umuntu Yesu yabwiye ijambo ryiza.
igitabo cya Mariko igice cya 5 umurongo wa 35 haravuga ngo akivuga haza abavuye kwa mukuru w'isinagogi ati wa mwana wawe aracikanye uracyagorera iki umwigisha ariko Yesu ntiyashyira umutima ku bw'iryo jambo rivuzwe abarira uwo mukuru w'isinagogi ati tutinye wizere gusa. Yesu yaragiye gukiza umwana wa Yayiro. Abantu baraza mu nzira baramubwira ngo reka kugora umwigisha kuko umwana yacikanye. Yesu abwira wa mugabo tushira amajambo yabo kuri abo bantu. Aya bantu bariko baravuga wewe izere gusa. Hari ibintu bisa n'ibipfuye. Hari ibintu ubonesha amaso yawe ukabona ko bisa n'ibipfuye. Izere gusa. Dufite Imana izikuranya imyanya n'ibihe. Ndakwifurije umutima wizera. 2026 Imana yongereza ukwizera ku buzima bwawe. Mu gitabo cya Mariko igice cya 11 umurongo wa 23 aravuga ngo ndababwira ukuri iyo umuntu wese ukuri yuko umuntu wese yobwira umusozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko kizera yuko icyavuze gikorwa azogira gute azokibona. Nico gitumye mbabwira yuko ibyo musenga cyangwa musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Mwizere. Haleluya. Bene data, duza umutima wo kwizera. Duza ukwizera kwawe. Haleluya. 2026 umwaka wo kuma wiganyira n'umwaka wo kuduza ukwizera kwawe. Oh haleluya. Ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Oh dukekeranye. Tuvuga amajambo mabi. Wirinde kuvuga amajambo atabereye. Wirinde kwatura ibintu bitari byo. Haleluya. Imana igushoboze iguha umutima wizera. Mu gitabo cy'Abaroma. Igitabo cy'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 17 havuga gute umurongo wa 17 haravuga ngo mu nyongasiyo yizeye kuko wanditswe ngo ngugiza sekuruza w'amahanga menshi niyo Mana izura bapfuye kandi yita ibitariho kibiriho. Imana yacu izahita ibitariho kibiriho. Ivyo bibahe ku muntu afite kwizera. Umuntu afite kwizera azayita ibitariho kibiriho. Haleluya. Bene data, Imana iragukeneye ku mutima wizera. Imana irakeneye ku uduza umutima wawe, umutima wizera. Umva. Abrahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Yizigiye ibitokwizigiwe ngo besekuruza w'amahanga menshi kuko nkuko byavuzwe n'urubyaro rwiwe niko rusongana kandi ntiyagabanuka no kwizera. Imana ikurinde kugabanuka no kwizera. Imana ikurinde. Bavandimwe, umuntu arashobora gusenga akirirwa mu mafungo akisonzesha akabaho mu buzima bwo gusenga mugaba amajambo ye agatandukana n'ibyo aheje kubwira Imana. Ikintu kigaragaza ko wizeye ni amajambo uvuga. Umva hano ngene yavuze Abraham kandi ntiyagabanuka no kwizera. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze kuko yari amaze imyaka 100 y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye ariko yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye. Ntiyakekerejwe no kutizera ariko aremejwe cyane no kwizera. Ahesha Imana icubahiro. Haleluya. Ahesha Imana icubahiro. Umurongo wa 21 amenya neza adakekeranye yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Amenya neza adakekeranye. Imana ikurinde gukekeranya. Amen. Imana ikurinde umutima wo gukekeranya. Imana yo mu ijuru ikurinde gukekeranya. Sifa kwa Mungu. Imana ikurinde umutima wo gukekeranya. Imana iduza ukwizera kwawe. Imana ikurinde umutima wo gukekeranya. Imana ikurinde kuvuga amajambo atariyo. Salomo yaranditse aravuga ngo inda y'umuntu izohazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe. Bene data, Abisirayeli bidogeye Mose baravuga ngo Mose yaratumye abagabo 12 kuja gutata igihugu cy'Kanani. Bagarutse bazana ibintu byo muri Kanani 10 baravuga ngo Kanani ni heza pe ni igihugu dore nivyo twasanye ariko tuzojayo. Kubera iki? Abantu baho ni barebane bazaturya reka tuzojayo. Yoshua na Kalebu baravuga ngo nimba duhimbaye umwami wacu. Haleluya. Nikaho basubije basi nyuma baravuga ngo ya Mana yabanye natwe ku kiyaga gitukura. Ya yindi yatugaburiye. Ya yindi amazi yavuye mu gitandara tubona. Haleluya. Ahubwo nimuhaguruke tugende ubunyire. Abagabo bafite kwizera nimuhaguruke tugende ubunyine. Abanyekanani tuzobarya kwa mutsima. Ikibazo bagihindura ubusa. Barya bose bavuze ngo ntituzogenda. Imana ibwira Mose ngo ibyo numvise bivukiye nibyo nzobakorera. Hindura uko wiyumvira. Duze ukwizera kwawe. Haleluya. Uzorenga imbibe.
uzova uri. Ukwizera ni ikigwanisho gikomeye cyo kutwegeza imbere, cyo kudukura aho turi. Imana ikurinde umutima wo gukekeranya. Imana ikurinde kuguma widoga ngo nta muntu ndaba, nta wunzi, nta oya. Kandi ukwizera bene data, ukwizera kuza kugendera hejuru nk'indege, kuza kugendera hejuru y'imisozi. Haleluya. Ukwizera kuza kugendera hejuru y'imisozi. Urana ko indege igendera hejuru y'imisozi, niko kwizera kuza kugendera hejuru y'imisozi. Haleluya. Ukwizera kukwerekeza hakurya, urebe hakurya. Uragomba kureba hano gusa. Haleluya. Imana ikuremera umutima wizera. Soma umurongo mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 11. Haleluya. Umurongo urangura uzunezeza cyane. 11 umurongo wa 11 haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumvire yuko yasezerano yari yo kwizerwa. Urafite isezerano ry'Imana, shishikara kwizera. Urafite isezerano Imana gusezeraniye, shishikara umutima wizera. Nimba ari Imana yavuganye nawe, komeza umutima wizera. Tugabanuke no kutizera, ariko wizera. Nimba hari Imana yaganirije umutima wawe, nimba hari Imana yakubwiye, shishikara umutima wizera. Ndabakunda, reka ndabasengere. Umuntu wese abwira Imana ngo Mana, ndakeneye guduza ukwizera kwanje. Urarwaye, ugize iminsi urwaye, senga ufite umutima wizera. Atura amajambo yo gukira ku buzima bwawe. Amen. Umunsi umwe narababwishe hano, ndababwira ngo mugomba kubaka system y'ubwirinzi. Umuteri Satani atarabatera. Haleluya. Nimba urwaye, gerageza usenga ufite umutima wizera. Nimba utaragwa, gumusenga watura amagara meza, gumuvuga. Haleluya. Amen. Imana iduze kwizera kwawe. Nimba ugize iminsi urwaye, dusengane nawe ufite umutima wizera. Nimba ari ikibazo ufite mu rugo rwawe, reka dusengane nawe ufite kwizera. Nimba ari umwana ukeneye, reka dusengane nawe ufite kwizera. Nimba ufite umubabaro mu mutima, Umwami Yesu akumura kugahinda nibyo bikomere. Umwami Yesu akomera akugahinda nibyo bikomere. Umwami Yesu akugirira ubuntu butangaje. Reka dusengane nawe. Ndagukunda Yesu. Haleluya. Ndasengeye umuntu uri kurankurikirana, umuremere umutima wizera. Haleluya. Umuremere umutima wizera. Ndasenye ikinyoma muri we cyo gukekeranya, kiguma kimubwira ngo ivyo ntibizokunda, ivyo ntibizoshoboka. Birashoboka. Bibiliya ivuga ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana, kuko byose birashoboka ku Mana. Haleluya. Mose yatuye ijambo, aravuga ngo banyine Banyegipota mubona timuzosubira kubabona ukundi, nimuceceke gusa. Uhoraho nibagira abagwanirire. Ndasenze ngo mugwanirire nawe, mugwanirire Mwami, mugwanirire. Haleluya. Tugwanirire, duze umutima wizera Mwami. Haleluya. Uri Imana izahita ibitariho nk'ibiriho, kandi izizuri zapfuye. Haleluya. Ibisa n'ibipfuye mu muryango we, ibisa n'ibipfuye mu bana be, ibisa n'ibipfuye ku buzima bwiwe Mana, ndasenze ngo bibe bizima mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Uyu mwaka umubere umwaka wifura. Haleluya. Imbabazi zawe nyinshi zigaragara ku buzima bwiwe. Urakoze Mwami. Amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Yesu abaheze umugisha, aduze ukwizera kwanyu. Amen.